mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Onésime DUSHIMAGIZE. Turi ku munsi wa Mungu w'igenekerezo rya gatandatu Kigarama umwaka wa 2020. Kaze inshuti bakunze ibiganiro vya RPA mukurikire amakuru mu Kirundi tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu makuru ya politike haravugwa ibombora mu mugambwe Abanyafrodebu urongo na Pierre Claver Nahimana. Uko kutumvikana mu mugambwe Frodebu kukaba kugamije gukombora Pierre Claver Nahimana muri ayo mabanga. Ingingo yarayifashwe n'inama y'umutekano ya ONU yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyama bisuzumwa niyo nama y'umutekano ngo ni ingingo yo guhaka ryo leta y'u Burundi ngo yigarure mu mabi y'Amerikiragizo n'amakungu. Bishikirizwa n'umushingwa manza bitanshimira Imana arongora n'ngo amashirahamwe yigenga Forske muraje kumuvama no makuru. Meyo mu kigabane ubahuka cuno munsi abatumire baraja kugerageza kwerekana ingaruka zishobora kwibonekeza mu gihe umukuru w'igihugu yofatanya mu mabanga no kurongora umugambo uri ku butegetsi. Mukanya tuje mu idonito. Kabera hamwe na engineer de Mwemero nibo batuma mudukurikira. Hano makuru tuyahereye ku bijanye n'akazi na muntu aho munywanyi w'umugambwe senere wo muri zone Maramvya commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yafashwe n'imbonera kuri mwijoro ryo kuwa gatanu w'inondwi acajanwa mu gasho ka zone Maramvya. Amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga ko uwo muntu yoba azira kuba yaranse kwinjira mu mugambo uri ku butegetsi CND FDD nk'utubaza Emmanuel Nyungeko. Uwo munywanyi w'umugambwe senere afungiwe mu gasho ka zone Maramvya kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu w'iyindwi yitwa Jean Claude Hatungimana batazira amatarukira ho ibarabara rya 15 muri zone Maramvya commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko uyo munywanyi wa senere yafashwe n'umugwi w'imbonera kure zimukuye ku muhaniwe. Imbonera kure zashoboye kumenyekana n'uwitwa Desire Nduwimana batazira Muzeheka Mugisha hamwe n'uwo batazira Shimwe ari nawe mbere yarahagarikiye ifatwa ry'uwo munywanyi wa senere. Isoko rya RPA ku ibarabara rya 15 muri zone Maramvya riratubwira ico bakiri inyuma y'ifatwa ry'uwo munyagihugu. Inyankamugayo izwi ku izina rya Hatungimana Jean Claude yarafashwe n'imbonera kure bamukuye muhira iwe igihe cy'isaha 5 z'ijoro aho bita Igarifuru zirongowe n'uwitwa Kibesha Muhamagara Shimwe ariko yitwa Shimirimana. Intumbero yo kumufata yari yo kumugira nabi kuko kuva kera hose iyo matarukira nako batagize ko ashobora kuba umunywanyi wa mugabo nawe yaravyanse. Jean Claude Hatungimana amaze kurizwa ipikipiki yari kigendeshwa n'imbonera kure bita Mugisha hahavuye haduka impari aho bamwe bashaka ko yogandagurwa. Mu nyuma hahava hafatwa ingingo yuko ashirwa mu gasho ka zone Maramvya ari naho apfungiwe muri kino gihe. Niho rero bahavuye bafata ingingo ati yo byakabiri ni kera ko bategezwa kumuzimanganiriza ubuzima, ariko rero muri bunyene ntaciye hazamwe ibihari bivanye n'amasaha kumukuriye mu nzu. Baciye bibaza yuko ababanyi babumvise ingene amutwaye baca batangura gucanamo icamwe imigwi ibiri, bamwe bavuga bati tumwice abandi bati tumureke. Muri ico gihe bimaze kubuko cyangwa tufune tumukura ngaho umutware mu gasho ha zone Maramvya. Abanyagihugu ba zone Maramvya basaba kwifatwa ry'abanywanyi b'umugambwe senere ryohagarara. Twasaba yuko ufata inyankamugayo ryohagarara kuko byumvikana ingene rero mudasangiza ivyiyumviro vya politike cyo gucumwiruka kuko haza no kumwuguruza mu nzu iwe igihe cyo guhiganwa mu iterambere nikiba ari igihe cyo guhiganwa mu gufata abo mutavuga rumwe mu vya politike. Twagerageje kurondera Gaston Singora harongoye zone Maramvya co kimwe na Simeo Butoyi musitanteri wa commune Mutimbuzi ariko bompi telefone zabo zahamagara hakabura witaba. Tumushimire Emmanuel Nyungeko. Mu makuru ya politike haravugwa ibombora mu mugambwe Abanyafrodebu urongoye ku rwego rw'igihugu na Petero Claver Nahimana. Iryo bombora rikaba rigamije gukura uwasanzwe arongoye uwo mugambwe yagirizwa guhemuka. Mu rwandiko rwatewe ko igikumu na bamwe mu bagize komite nshingwabikorwa y'uwo mugambwe basaba ko hotegurwa ikoraniro kaminuza tuyibaze warateye kwizera.
Mu rwandiko rwo kwigenekerezo rya kane Kigarama uyu mwaka turimwo rwatewe ikigikumu n'abantu 9 mu bagize komite nshingwabikorwa y'umugambwe Sawanya Frodebu. Pierre Claver Nahimana awurongoye yagirizwa guhonyanga amategeko y'uwo mugambwe yishimikije igihagararo afise. Bimwe mu byo yagirizwa ni nko kubuza abavyemerewe muri uwo mugambwe kwitoza mu bibanza bitandukanye vy'umugambwe no mu gihugu mu gihe vyemewe n'amategeko awugenga. Akarorero ngo nakaho Leonce Ngendakumana yari yankiwe kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Kuva ico gihe uyarongoye umugambwe Sawanya Frodebu ngo yaciye atangura kuzarabonana n'umwe mu bagize uyo mugambwe mu gihe ivyo bikorerwa mu nama ya bose. Iyo nyifato ikaba yatumye ibikorwa by'uwo mugambwe bihungabana. Ikindi Nahimana Claver yagirizwa numwina yari afise wo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020 mu gihe muri uyo mugambwe byaboneka neza ko batotsinda aramutse yitoje naho nubundi utatsinze amatora. Ivyo ngo bikunyurwa nuko mu gihe cyo kwiyamamaza uwatwara umugambwe ari we yafata umwanya munini mu ijambo yashikiriza kurusha uwitoje ari we Leonce Ngendakumana. Uyatwara umugambwe Sawanya Frodebu yagirizwa kandi kuba atigeze agaragaza utunenge twabaye mu matora y'igihugu aheruka mu ijambo yashikirije nkuko bari babifunditse mu mugambwe wiwe. Iruhande y'ivyo aranagirizwa kuba yarahamagariye abaserukira umugambwe Frodebu ku rwego rw'amakomine gutora abakenguza amateka b'umugambwe uri ku butegetsi, ivyatumye abanywanyi benshi bava mu mugambwe Sawanya Frodebu. Nahimana Pierre Claver akaba yagirizwa kuba yaragiye gusabira ibibanza mu ntwaro bamwe mu banywanyi b'umugambwe Frodebu atagishije inama icegera ciwe Leonce Ngendakumana. Kubera izo mvo bamwe mu bagize komite nshingwabikorwa y'umugambwe Sawanya Frodebu basaba ko hotegurwa ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe mu ntumbero yo gutora uwo musubirira. Tubamenyeshe ko abateye umukono kuri urwo rwandiko ari uwitwa Bikorimana Sibomana Jules, Samandari Jean, Fatukobiri Jean, Phineas Nigaba, Bigawa Ifigenie, Nkurunziza Patrick, Niyonzima Micheline Claudette na Arakaza Marie Odette. Twarondeye Pierre Claver Nahimana kugira ngo agire icyo avuze ko ivyo yagirizwa ariko twamukenye. Tumushimire nawe nyine warateye kwizera. Mu makuru ya politike kandi ingingo yarayifashwe n'inama y'umutekano ya ONU yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyama bisuzumwa niyo nama y'umutekano ngo n'ingingo yo guha akaryo leta y'u Burundi ngo yigarure mu mabi ya muri kiragizo n'amakungu. Beshikizwa n'umushinga manza Vital Nshimirimana arongoye unanirwa amashira hamwe ahamya agateka kazina muntu Fosk. Vital Nshimirimana amenyesha ko inama y'umutekano ya ONU yaciye isaba amananiza leta y'u Burundi kuko itazoshobora kugarukana no gukurikiza amasezerano ya Arusha ibizohava bituma iyo nama y'umutekano ya ONU yisubira ko ku ngingo yarayifashe. Vital Nshimirimana yahamagawe ku telefone na Innocent Valentin Singirankabo. Uravye ingingo y'inama nkuru y'umutekano ya ONU wocika intege wonatangara na cyane cyane ukurikirana ivyerekeye teka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi kuko iyo ngingo ibaye mu gihe ubwicanyi kunyuruza guhagarika gasaki abatavuga rumwe na leta vyimonogoje mbere hariho n'imvugo zibibugwanko nazo nyene zimonogoje mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero twibaza yuko ubwo rwego uno munsi rwashatse guha karyo intwaro kugira ngo yigarure kugira ngo ntigume ivuga yuko irikirahahazwa irikirarenganywa. Urabona yuko bagize bati dukuwe igihugu cy'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu biguma vyigwa na ntaryo niyo nama. Mugabo rero ku rundi ruhande iyo nama isaba ibintu twokwita yuko ari nk'amananiza leta y'u Burundi. Ivyo navyo nukubahiriza agateka kazi na muntu kuko ivyo yabigize umugani byarayinaniye. Hanyuma kandi bayisavye amananiza kuko bayisavye kubahiriza amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunwanisha Barundi. Ivyo navyo akaba ari vyo intwaro ya CNDD-FDD yasezereye kuva hishiriyeho ibwizwa shingiro ryo mu 2018. Rero mu ncamake twibaza yuko ibintu bibandanije uko biri ubwicanyi kunyuruza abanyagihugu imvugo zibibugwanko hamwe n'ibindi vyaha nta kizobuza yuko amakungu asubira kivyukiranya akashinga igisho ku Burundi na cyane cyane iyo nama nkuru y'umutekano ya ONU igaheza igasubiza igihugu cy'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu yama yigana ntaryo. Kubwa Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo nta nyungu abarundi bo kwitega kuri iyo ngingo yarayifashwe n'inama y'umutekano ya ONU yo gukura Burundi kuri urwo rutonde rw'ibihugu vyamaye ko yasuzumwa niyo nama.
uwo munyapolitike amenyesha ko harimo igifungu mu ifatwa ry'iyo ngingo agahamagarira ahubwo abarundi gukora ibishoboka byose kugira ngo Burundi busubizwe kuri urwo rutonde rw'ibihugu byama biko birasuzumwa n'inama y'umutekano ya ONU. Frederic Amvuga inyumvira nawe nyene yavuganye na Innocent Valentin Singirankabo. Icyo umuntu ari babwire nuko iyi ngingo yafashwe ntakizomarira abarundi kubera ko abarundi baguma bicwa, abarundi baguma bangazwa, abarundi baguma bari n'ibibazo, imibani iguma itituka. Uyu munsi ukurikiranye zirya manza ziriko ziraba aho ibintu by'abantu bigurishwa icamunara nko kumenga uwakoze icaha arafatanya n'umuryango wiwe. Urumva kugira ngo batuze n'imiryango y'abo bantu. Urumva iyo singendo yaruntu ingendo y'ubukoko. Hanyuma ngo amatora yagenze neza, mugabo baji byabaye mano bagaca bongera ko ngo amasezerano yarusha ngo nakurikizwe nayo yarafuswe. Kibazo utinane abo bantu bakorera mu kirere bakahongera bati twebwe turemera byo muri ko murakora. Leta y'u Burundi ayiti ntidukeneye ko muza nukura byo turiko turakora ngahi wacu ugari ibiro byanyu. Hanyuma akahongera bako bati inama irimo aba bantu bari muragira mankete yiriko biraba bangitswe na Nations Unies ntibabandanye. Leta y'u Burundi ati ntibagire ngaha, abandi bati ntibabandanye bakora. Urumva ugasanga hari ibintu bitumvikana namba. Ico kumva nuko nta nyungu y'abarundi irimwo muri ibi bintu, ahubwo n'abarundi babwirizwa gukora bakerekana aho bahagaze kugira ngo dusubire kuri urwo rutonde dukurikiranwe na Nations Unies. Ubundi tugiye kwicwa nk'abi nkoko hatacamira. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru. Abantu benshi bafungwa Amabara aja mu makati atandukanye ya Mutanga, Gihosha na Kigobe ageza aho mwasa ashaka. Abanyagihugu biyunguruza bakoresheje ayo mabara bavuga ko yuzuyemwo ibinogo kandi aguma abomagurika. Bakanegura nuko ababijejwe ataco bakora kugira ngo ayo mabara asanugwe. Tubibaze vikikise n'interetse. Amabarabara yinjira mu makartier ya Mutanga Nord na Mutanga Sud, Gihosha na Kigobe aguma bomagurika uko bukeye uko bwije nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo muri ayo makartier. Akarorero batanga na kibarabara rija muri quartier Mutanga Sud ari gituro c'amabusi aho bita kuri Nadele werekeza kuri paroisse yitiriwe Mutima Mweranda. Iryo barabara rikaba ryuzuye ibinogo aho omengo ntigigeze kubibarabara ryiza. Ivyo biruko kandi kwibarabara rihuza igitiriwe umwami Mwezi Gisabo ryahoze ryitwa iryo 28 Munyonyo hafi ya kaminuza yitiriwe umuco y'Ibujumbura, Université de Lumière de Bujumbura mu rurimi rw'igifaransa. Cyo kimwe ni barabara rija kuri paroisse Monsieur ya Gikungu ugana ku ishure gisumbuye ryitiriwe Mutima Mweranda naryo nyene rikaba rigeramiwe. Ayo mabarabara yose aguma bomagurika kandi yuzuye ibinogo. Muri quartier Kigobe naho ibarabara rica ku nyubako z'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho nyene ntibyoroshe kuri camwo. Yaba bagenda n'amaguru, abagendesha makinga canke imiduga baridoga kubijanye n'ingene ayo mabarabara ameze. Bavuga ko amasanganya menshi abera kuri ayo mabarabara ategwa nuko kuntu yononekaye. Bavuga ko ico kibazo bamaze kugitura inshuro zitari nke ababarongoye ariko bikaba ivy'ubusa. Byongeye ico kibazo c'amabarabara ngo kiramaze gushikirizwa abarongoye igisagara ca Bujumbura, inama nshinga mateka ndetse n'ubushikiranganje bujejwe ivy'inyubako rusangi ariko nta kirakogwa. Tukarondeye Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura ariko turamukena. No mu banako bw'igisagara ca Bujumbura ibintu bisa n'ivyifashe nkuko nyene abanyagihugu bakoresha ibarabara rya mbere rizunguruka gushika ku rya kabiri muri quartier Gasekebuye ya mbere zone Musaga aho muri commune Muha basaba ko iryo barabara ryosanurwa kuko ritera ryononekara cane. Abafise imodoka bakaba muri kino gihe bazisiga mu mihana aho bazisabira indaro kuko dashobora gushika mu mabarabara nako mu mihana basanzwe babamwe. Tubibaze batazamibura.
bamwe mu banyagihugu baba canke bakoresha ibarabara rya mbere ryo muri quartier Gasekebuye ya mbere riduga rigahura n'ibarabara rya kabiri muri zone Musaga bamenyesha ko iryo barabara ko ryononekaye cane kubera amazi ava muri quartier Gikoto na cane cane ay'imvura atembera muri iryo barabara. Uyu munyagihugu ahaba arabitubwira. Urumva rijya barabara ingorane dufise amazi ava mu Gikoto yose aniyaca amanuka akacaza kuryonona. Ugiye kuraba ubuhoho iri aha haruguru y'akasoko ko kujya mbere ryaratindutse ryose. Uduze gushikariya mu ikorosi ahitwa kwa Buromo naho nyene nuko vyarayangaye barabara ryaracikaguritse. Hamwe rero atagikozwe mu minsi iri imbere ngo bazobura n'ingene bashikana umugwayi kwa muganga kubera badashika muri quartier. Umuntu naho yofatwa n'ingwara mwijoro bizogorana kugira bamushikane kwa muganga kuko atamodoka zishikayo. Abafise imodoka nabo bakaba basigaye baziraza mu yindi mihana kubera iryo barabara risa n'iryacitse ntibashobore gushika muri quartier. Imodoka ubu unye kugira zirengane n'intambara. Hariho n'afise imiduga ijya mito mito ntibayicisha aho bemera kuyisabira indaro kubera hasa n'ahacitse. Abanyagihugu bo muri iyo quartier basaba ababijejwe gusanura iryo barabara mu maguru masha ritaracika burundu. Uruganda rwa RPA rwarondeye Ndayishimiye Devote mustanteri wa commune Muha kugira tumubaze ico bagiye gukora ariko telefone yahamagara hakabura uyitaba. Humura Burundi. Mu kigabane ubahuka cyo kuno w'Imana tuja kurabira hamwe uko amategeko yemera umukuru w'igihugu kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe akongera akaba umukuru w'igihugu nkuko biri no munsi mu Burundi. Abatumire baza guca irya nino berekana ingaruka zishobora kwibonekeza mu gihe umukuru w'igihugu yoba ari muri ayo mabanga yose uko ari abiri. Ubahuka no munsi mwiteguye na Clovis Niyonzima. Ubahuka. Kuigenekerezo rya 18 ruheshi 2020 niho Evariste Ndayishimiye yarahirira kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amabanga yagiyemwo yarasanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ayo nayo akaba yamazemwe imyaka inirenga kuva muri myandagaro 2016. Kugeza ubu rero Evariste Ndayishimiye mu kurongora igihugu cy'u Burundi akaba ayo mabanga yafatanya nayo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Mbega ibwirizwa shingiro ry'u Burundi cyo kimwe n'andi mategeko biremerera umukuru w'igihugu kugira ayandi mabanga shingwa. Gufatanya amabanga yo kuba umukuru w'igihugu no kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD byaba bifise ingaruka ku kazi kiwe. Ngibi ibibazo abatumire b'ikigabane bahuka cyo kuri w'Imana baza gutangira inyishu. Abatumire bacu akabari wanonoseye ivyigwa vya politike Gerard Birantamije hamwe n'umushinga manza yanonosoye amategeko Maître Dieudonné Bashirahishize. Kuri micro muri kumwe nanje Clovis Niyonzima kaze. Jenda kunda RPA kubera ikunda abamama, abapapa, abana, n'abatamukazi, abarundi n'abanyamahanga. RPA nitwe rya bose. Kuva aho yinjire mu mabanga y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze amezi arenga 5 afatanya amabanga y'umukuru w'igihugu no kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ayo mabanga rero asanzwe atajanye. Ivyo bishikirizwa n'abanonosi vy'amategeko. Umushinga manza Dieudonné Bashirahishize amenyesha ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ritemera umukuru w'igihugu kugira yandi mabanga shingwa mu gihugu kuko kubwo umushinga manza hari ibihe bisaba ko abumucamanza ibitogaragara neza mu gihe mubaburana hoba harimo umugambwe wiwe. Umuntu yihweje icibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rivuga ntivyari birekuwe yuko umukuru w'igihugu ubu aba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ngo yongere abe umukuru w'igihugu. Mwibwirizwa nshingiro mu ngingo ya 96 iribwirizwa nshingiro ryo muri 2018 vyari binanditse neza mbere no mwibwirizwa nshingiro ryo muri 2005 aho yari ingingo ya 95
baravuga yuko umukuru w'igihugu ahagarariye ubumwe bw'abarundi, no kuvuga ko ategerezwa kuja hejuru y'imigambwe akaba umuntu ahagarariye abarundi bose. Mu ngingo nayo y'102 birasigura neza yuko mu gihe umukuru w'igihugu yoba yarafise amabanga ajejwe muri leta canke amabanga yandi yikorera ku giti ciwe canke akorera uwundi muntu canke ishirahamwe, ayo mabanga mu gihe ya leta aca arayahagaritse bakivuga amajwi bikamenyesha ko yatsinzwe, naho abayakorera irindi shirahamwe canke yikorera aca bihagarika umunsi nyene acumva yuko yatsinze amatora. Bikaboneka rero ko uno munsi atariko bimeze, umuntu akibaza nko mu gihe hoba ingorane hagati ya leta n'umugambwe kanaka yuko yohagararira umugambwe nuko yohagararira igihugu, kuko ivyo birashoboka. Nk'umugambwe urashobora gukora amakosa leta ikabona ko itavyihanganira ikawuhagarika, yoheza bari waza kwitura ubutungane aburana aserukira nyamugambwe. Ivyo rero nivyo amategeko abagomba kwanka kugira ngo umukuru w'igihugu aje hejuru atunganirize bose atankunzi. Umuntu yashobora gusubira akibaza ati mbega hamwe bishitse nka CNDD-FDD ikaja mu ngorane n'undi mugambwe kanaka akaba uhagarariye yongera ahagarariye leta ariwe mukuru w'igihugu, uwo wundi muntu afitaniye ingorane n'uwo mugambwe yo kwizera ko azotunganirizwa na leta itwarwa n'ubutwara uwo mugambwe. Ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rero ivyo nivyo ryari ryagomvye kugwanya, ariko biraboneka ko bitabaye. Inyifato rero y'umukuru w'igihugu yo kurenga amategeko yanditse mu ibwirizwa shingiro ngo si rya mbere ibonetse mu gihugu cy'u Burundi. Ko bwa Gerard Birantamije yanonose ivyigwa vya politike, nawe nyene ashimangira ko amategeko atamwemerera kugira yandi mabanga ashingwa, ahubwo yategerezwa nyabuna gufata iya mbere mu kubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo nyifato y'umukuru w'igihugu si ubwa mbere tuyibonye, mu 2005 twayibonye ni ku perezida hari yaraje gutorwa Pierre Nkurunziza, nawe nyene byaramugoye ko yumva ko yoheba kuba arongoye conseil communal ya commune Mwumba, naho amashirahamwe mwamwe nk'ishirahamwe Buricom rishingisha urubanza kugira ngo ashobore kutabandanya arongoye iyo conseil communal. Ntawuze gituma babigira uko, ariko mu bisanzwe ibwirizwa shingiro rirabuza yuko umukuru w'igihugu akora arangura yandi mabanga iruhande y'ukuba umukuru w'igihugu. Ivyo navyo umuntu arabibonera mu ngingo zigize ibwirizwa shingiro. Nk'ibwirizwa shingiro rishasha rihari ryo guhera mu 2018 riravuga neza yuko mu ngingo ya 96 yuko umukuru w'igihugu abwirizwa kuraba neza yuko ibwirizwa shingiro ryubahirijwe. Iyo bavuze ko babwirizwa kuraba ko ryubahirijwe nuko bitangurira kuri we nyene, kuko n'abategeza kuryubahiriza. Iryo bwirizwa shingiro rero ryerekana mu ngingo y'101 n'ingingo y'102 yuko umukuru w'igihugu adashobora kuba afise yandi mabanga ajejwe uretse ibanga ryo kurongora igihugu, yaba amabanga aba yaratorewe, yaba amabanga ajanye n'akazi ka leta canke n'akandi kazi kamisi yose umuntu wese ashobora gukora. Nayo ingingo ya 102 mu gace ka kabiri yoyo iravuga yuko no mu gihe yoba afise amabanga ajejwe yaba mu bigenga ahembwa cyangwa adahembwa, yuko abwirizwa guyahagarika umunsi wa mugwi ujejwe amatora utangaje yuko yatowe kuba umukuru w'igihugu. Mbega uko guhonyanga amategeko yanditswe mu gufatanya amabanga abiri adasa vyoba bifise ingaruka ku bikorwa vy'umukuru w'igihugu? Ndakunda RPA kubera ari ijwi ry'abanyagihugu. Gerard Birantamije avuga ko ingaruka ari nyinshi, harimwo no kudatandukanya amabanga yo kurongora igihugu no kurongora umugambwe. Ibi bituma bice bigaragara ko ariko akorera umugambwe kandi yateza kurengera inyungu z'abarundi bose. Kuri ryo kahari karahonyanga ibwirizwa shingiro rihari rigenga igihugu c'u Burundi. Ivyo navyo birafise ingaruka mbi nyinshi mu bijanye no gutunganya imirimo y'igihugu. Bwa mbere nuko cyabigorana yuko umukuru w'igihugu adashobora kumenya yuko arongoye igihugu cyangwa arongoye umugambwe, bita confusion entre la fonction présidentielle na fonction
d'être président du parti. Urucangacangane rero nago ruca rutuma igikorwa umukuru w'igihugu abwirizwa gukora kiguma kimeze nk'igikorwa c'umuntu w'umugambwe, c'umuntu arongoye umugambwe, kandi cyateza kwa igikorwa c'umukuru w'igihugu kijanye n'ingene imirimo yiwe itunganijwe. Hanyuma ikindi kibi kirimo muri ivyo nuko mu gihe abandanije arongora umugambwe arashobora kusanga yafashwe impiri n'abanyamugambwe ndetse n'amategeko y'umugambwe, ugasanga rero ivyo biragize ingaruka mbi mu kuntu mu bisanzwe umukuru w'igihugu afata ingingo ziraba abarundi bose, ziraba igihugu cose. Kane arico norangiriza ko nuko hari indi ngaruka mbi nayo idasanzwe, nuko umukuru w'igihugu muri ico gihe abandanya ari mu mwihiganwa n'indi migambwe na cuno kwita environnement politique, abanyamigambwe, abantu ma groupe de pression, ivyo bita nk'ivya société civile, usanga aho kushira mu ngiro imigambi yatumye atogwa kugira umukuru w'igihugu, ahubwo yirirwa ugasanga umwanya munini awukoresha ariko arahangana n'abo bantu bariko barondera ko yohindura inyifato, kuko muri ico gihe aba yumva ko ariko abikora ko ariko akora ivy'umugambwe umusaba. Dieudonné Bashyirahishize kubwiwe ngo yabo Burundi cyari igihugu gikurikiza amategeko ntihobuza bitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro nayo igaheze kagira ishishikirije ko aya mategeko ariko arahonyangwa. Iyo haba rero mu gihugu amategeko akora, hariho inzira zibiri umurundi wese yabona yuko ivyo bintu bishobora kumutera ingorane, yoshobora kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro bakayibaza yuko dufatiye kuri izo ngingo tuvuze hejuru bishoboka yuko ayo mabanga abiri abangikanywa. Ikindi rero coco cone cashoboka nuko umuntu yari afise ivyo ategerezwa gukora akaba atabikoze, ahubwo bikamunanira yuko ahagararira igihugu agaheba kugira aho yegamiye, ahubwo akagomba vyose kubijaniranya. Hari naho boheza bakoresha ingingo z'239 n'amajana240 savuga ko bashobora kwitwarira umukuru w'igihugu muri sentare yo hejuru ya zose, huriramwo sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro na sentare ntahinyuzwa, ariko umukuru w'igihugu izo yaranse kuzishiraho guhera kuri muhisi Petero Nkurunziza yavuga ngo iyo sentare yoheza ihungabanya inzego, baranse kwishiraho, ariko n'uno munsi mwibwirizwa nshingiro iriho. Ivyo rero bikerekana yuko amategeko ntibagomba ko akora, ntibagira n'ikiyubahiriza, nico gituma bagira ivyo bagomba. Naha rero dusozereye ikigabane bahuka cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 6 Kigarama 2020, ikigabane cyari gishimikiye hanini ku kuvanga amabanga y'umukuru w'igihugu no kuba umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD biriko bikorwa na Evariste Ndayishimiye. Nkuko mwavyumvise, uretse ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ritemerera umukuru w'igihugu kugira yandi mabanga ajejwa, abatumire bacu berekanye n'ingaruka zavyo ku gikorwa c'umukuru w'igihugu, aho bishika uwo mukuru w'igihugu akitiranya amabanga. Ivyo kandi ngo bimutuma agira aho yegamira, kandi yategereza kurengera no gufata kumwe abarundi bose. Ndashimiye abatumire bacu ku mwanya wabo badutije, ndashimiye namwe mwese mwari muduteze yompi. Naho gutaha. Ubahuka. Mshimire Clovis Niyonzima kuri ico kigabane ubahuka. Tubashimire namwe dukurikiye muri ano makuru. Nshimire bagenzanje batorokanije. Nshimire kandi risikabira hamwe na engineer Demwemero batumye mushaka kudukurikira atankomanzi. Onésime DUSHIMAGIZE nabashikije ndabasezeye ndepfuriza kururanirwa hose muhereye kugira amahoro y'Imana. Muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.